les femmes de destinée. Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, tu es la pensée de Dieu lui-même. Niyumvire ko ndi umugore numva narahiriwe. Suis béni. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mwavyumvise? Icyumviro cy'Imana ku mugore. Wari uzi kuri ide y'Imana? Sawa. Okay. Chaque femme, c'est une idée du Seigneur créateur. Tu dois savoir qui tu es. Igituma ngomba kuvuga umuti w'ibintu byose yavuze. Igituma abantu bisuzestima canke abagore canke igitsina gore bisuzestima, c'est parce que batazishobari. Umunsi nakijijwe. Nshisha mu gato y'intahe yanje. Jewe mu bintu vya mbere vyantumye nkizwa umugabo wanje, c'est un homme très sage, lecteur ndatswa muzi, très sage et très doux. N'imbere yuko akizwa. Mais nama ndiko ndamusaba keya. Keya. Nta muntu ashisha nk'umuntu aguma asaba gukundwa. Yabona yaherejemo. Nkamwegizija kuguma mu nzu. Ibintu nyene bidashobotse. Bimwe no mbona mu mafilme, bimwe no mbona mu bitabo, alors que ce ne sont que des images bijya ntibibaho ntivyegizija muri ville yere. Ndavuga nje rero ibi rero ntabibonye ngaha ntibikunda. Ma vie a complètement changé lorsque j'ai su qu'il y a un créateur, le plus beau des hommes pas sur la terre, et dans le monde entier, et au niveau de l'univers, qui s'appelle Jésus, qui m'appelle son épouse. Musi nakijijwe iryo banga. Nigeze asaba kunyumva ko ijambo narimwe nabwa sheri oya ngurira ibinye ngirira ibi basi ngurira impuzu basi mbwira ku nkunda byo ndihora mbwira tutaragira mariage basi yari yaragowe nimba hariho umuntu yaruhutse nkijijwe c'est bien mon mari. Il était fatigué avec une femme qui réclame. Elle réclame à Makeya. L'homme n'a pas d'amour. Dieu lui a donné un commandement. Homme, aimez vos femmes comme votre chair. Déjà, ntibikunda babikunda ntibaja mu kabare kunywa inzoga. Kwica organisme zabo. Ntiyikunda deja, agukunde gute? Umunsi rero namenya Yesu. Yesu amaze kumbwira ingene nkunda nabasomera ingene vyagenze. Chaque femme, c'est une idée de créateur. Tu dois savoir qui tu es. Une créature si merveilleuse. Ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Amen. Chaque femme est une créature merveilleuse. Naho tuba wimakiye. Naho uja muri douche gusa. Uri mwiza. Psaume 139, verset 14. Je te loue de tout ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme te reconnaît bien. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es belle. Il faut te le dire toi-même. Parce qu'Imana ntiyaremye igisimba, yaremye une créature qui lui ressemble. Mukeneye kumbwira ko ndi mwiza. Naho noba ndi umukecuru minkanyari jejeta. Je suis très très belle parce que je suis l'épouse du très haut. Yesu ntashaka kurema ikintu kibi. Umugore wa Yesu arashaka kuba mubi. Izo make-up mu ijuru umva azodusiga ngo duse mu ijuru isura zacu zazihinduka zose. Turacambaye encore corruptible. Il va nous donner encore incorruptible d'après maquillage. Mais en attendant, nous rayonnons. Je rayonne. Amaze kumbona umugabo wanje nkijijwe. Nafuye kumenya Kristo menye uwo wundi. Sinzi impamvu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Yamashika aribwa imihari. D'abord menya ko mon mari c'est un roi. Ngo ubaha umugabo
Ephésiens 5 verset 22 ugamburukira umugabo nk'uko ugamburukira Kristo. Donc nkamenya ko ntashobora kubesha Kristo ngo ndamukunda ntagamburukira umugabo wanje ntaramwubaha. De la même façon que je peux traiter Christ il était ici. Usomye muri Apocalypse ngene Yesu asange na mezi ngene ari merveilleux ngene isura yiwe noneho amaso acamene ntunamura abantu kumuraba ndumva idée ingene Kristo yo basinavuga nti donc c'est mon mari. Donc si je dois faire quelque chose, si je dois donner un câlin à Jésus, je dois donner à mon mari. Donc sanga ntanguye kubiba urukundo atangura kurunganukanako. Mwavyumvise urufunguzo aho ruri. Être soumise à ton mari, c'est une clé. Parce que ce sont des chefs. Umushefu niyo utamwubaha. Niko bameze. Niwamwubaha arakubaha, niwamuha icyubahiro azohigura. Quand j'ai commencé à être comme ça, mon mari, il a commencé à changer. Avant, il ne comprenait pas. Il croyait que ça allait. En tout cas, bizohinduka. Mu minsi iza vraiment, je sais pas si ça va durer. Mugabo arabona ko uko nshishikara kuja gusenga bigenda vyiyameliora. N'utuntu ntahora ndamugirira ndatumugirira. Tangura kunshigikira. Mugabo aravuga nti umunyenga ndiko ndarya umugabo azavaja mu muriro nsigaye ndazezeta. Fo nangura kumusengera. J'ai payé un grand prix. Le prix que j'ai payé, c'est un prix très, 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 très cher. 5 ans d'intercession. Intercession yanje ntiya intercession isanzwe iriho ku ma YouTube. Nca ndakoroniza abana banje bari bane. Ico gihe bari bakiri babiri nkijijwe 98 bari bakiri babiri. Nca ndabakoroniza gutangura gusengera papa. Papa heba kabare, papa kizwe, papa heba kabare, papa kizwe. Yari indirimbo ya misi yose. Papa heba kabare, papa kizwe, papa heba kabare, papa kizwe, papa heba kabare, papa kizwe. Wana kuvuga inshuro ene. Papa heba kabare, papa kizwe, papa heba kabare, papa kizwe, papa shishwe n'ibintu byose byerekeye akabare n'abandi bagabo n'abandi bantu bose akunda urugo rwiwe, akunda abana biwe, akunda inzu yiwe. Papa jewe narasenga nabo bagasenga. Hageze kuryama ugacaja kuryama. Moi nkaheza nawe ngaca mvyuka atabizi yasinziriye ngashanja ku birenge vyiwe natangura rero kurira 5 ans jour pour jour non stop kuko Imana yambwiye ati uyu mugabo wadakijijwe ntuzopfa ugeze kuco nakugeneye kuko je t'ai établi pour les nations pour ton pays. Et tant qu'il est comme ça, tu ne pourras jamais avancer. Kuko yaranshinyize. Ntangoye kuvuga ivya Yesu yacashira ikirenge ciwe ku kuguru. Muri silence, gentillesse. Turasohotse n'abagenzi kusangira. Kaca ntangura kuvuga ko mwe bari barandoze. Kubera ko narabonye solution à tout, c'était Jésus. Je commençais à parler. Ngacangira ati yacafinya. Urana ushitse ahantu hari wose ugacukira afunyura onyara frein. Yacagira gutya gusa. Sawa. Bakazabona intuze iradira numi. Tamwe bandanya nti another day. Yes. Ndumva neza ko ibi bintu bidashaka kwananya gutya. Ko le fait en moi était trop fort. Umuntu yarozwe umu evangeliste ntabari normal. Aba pasteur barahise. Nabana beza byose bagira muri gentillesse, douceur. Jewe meze nk'umusazi. Donc umuriro uranturira nkumva hakomfa je vais éclater. Ngire ndabivuge ngombe fe. Rero mwe mwarahiriwe. Chandavuga nti bon, j'arrête tout. Je vais prier. Ikango yagasanga hari gihe namukorako pare erere. Umuntu kurase. Akakiza. Nkasanga namukozeko gacikanguka. Agasanga narize umwosori wandenze cikanko ati habaye ikintu ngira yaronse telefone iteye ubwo chérie qu'est-ce qui ne va pas sinanamuraba kakiza ku mugabo wanje kakiza ngikigonge naba baje shagira narakubwiye ntukwije ngaca numva découragement yandi wari hahandi waruzimbwiye wishuka ngaza marche arrière y'ibirometero 2 kamana ntaco mugabo nabona ko aho hantu ntashaka kwanenda hasengera cyane mukanda muri saro senga nitazure kakiza ko mugabo mana mutabura kubigenza
waramisezeraniye ndarusha gakiza agaca aja akavyuka ngiye muri toilette akambura agaca aja muri douche akambura aza muri salo gasanga nasaze gakiza ko mugabo wanje gaca mbwira gacagara muri koridora akandabo gaca nugurura ijisho ngasanga hamaze akanya kandi kanini gaca mbwira ati ofete we ntukomeye basi cyo dusaba abapolisi bamucunga basi wiyumvire aba bapolisi baryamye hanze bari kubakona utajyamye mu gitanda n'umugabo wawe wiyumvire icyo bazomvuga jewe urakwije canda muri douche ndondera agasego negeka kuri douche kakiza ko mugabo sinigera nsengera inotosha nta n'umunsi n'umwe navuga ikindi kintu kandi vyaba bihari mugana navuga gakiza kiwe Mana, 100% sauvé. Il ne peut pas aller en enfer. Je ne veux pas qu'il aille en enfer, Seigneur. Je ne veux pas. Agacha sanga, aje muri toilette ndiko mvuga ivyo. Umunsi umwe arambaza ati musanzwe wewe. Iyo mana we ntiyumva. Aho ari nk'umwaka ugira nka 4. Baratabutse. Iyo mana yawe ntiyumva. Yihebe. Nonaho wahereye. Uvuga ijambo rimwe. Ikaba itarishura heba aranuma kakiza ko aho ndicenga imibu yantutuye yampejeje gaca mva imahanda gaca yigira ngira mutima yavuga ati umugore mana muruhure umunsi umwe ndiko ndasengera mu cyumba cy'amasengesho kandi nalota mwe ntimubizi twarasengera mu vy'amasengesho kandi Imana yaravuga vya bure bijya vy'ubunye vya shaharata bijya ni shaharata hari abakozi b'Imana bavuye mu bindi bihugu bakaza katukoresha ibikorane mu vyumba Imana ikavuga umunsi umwe arambwira umukozi w'Imana ati vuga icyo ushaka Imana gukorera nije nkeneye iki nawe twari kumwe babizi agakiza ku mugabo wanje nta kindi nta n'imodoka ukeneye nta n'inzu ukeneye nta n'akazi nta nako nkeneye nari occupé acambwira ati ico conyene kije ibindi bizoza barandavye ntibampaze uyo muntu yari umunyarwanda asharavuga ati ahejeje kudusengera twese asharavuga ati wewe wasenge la chose la plus importante kurusha abantu bose Imana igiye kugira neza ikimenyetso izokugirira ko agiye gukizwa izomuha promotion iyo promotion uyisengere kugira ngo izimwemeze acakizwa tel que je le connaissais je n'attache ngo nta promesse mfise ndabandanya promotion yamaze 6 mois muri nyinshirazi ma félicitations mu gihugu cyose abantu bose bamufelicita naye na ifisi ndavurema igira gatatu merewe nabi cyane nta n'umunezero nigeze ngira atashe mu ijoro ndamwitegereza bambwira nti uri buki icyo wabwiye Imana ngo igiki iyi promotion ntiwari uyizi ngo yego none wavuze ngo iki kuzoshwi wakira Yesu ukamwakira ukamukorera ngo uratanguye nawe ngo rindira gato vyabaye umunsi ngo dupfukame tushimira Imana ngo rindira yo nararize iryo joro Imana irumva n'amarira yanje bonjour en tout cas iyo poste yayigumiye nk'amezi 11 turi mu cyumba cy'amasengesho ko mudabe zarumva telefone yiwe chere uri he hamwe mwasiga hari kwija abo hantu mu bwiza je pense ngo ndaje kugusezera ngo baramfunze nisa baramfunze ngo mugani bazi ko mvayo vraiment ndavayo ngo ni ibintu bihenze yamaze 5 ans condamné à mort. Do you understand? Ça. Jewe, bien sûr, j'étais choqué.
ndabwira Imana wamumbwira ko nkunda nibi umpaye. Umukozi w'Imana twari kumwe aho nyene acambwira ngo nagakiza kinjiye mu nzu yawe. Umunsi wa nyuma arampamagara ambwira ngo bakizwa gute. Naravugije induru, nararize. Aje gukizwa acamujana mu mpimba. Je navuga nti nta dansi moi vraiment ko nishuwe 5 ans jour pour jour. Ashitse mu mpimba Imana icimbwira ngo fata ikaramu n'urupapuro wandike ikintu cyose wifuza ko uyu mugabo wawe yogaruka ameze uko wifuza uko umugabo wawe ameze. Ndiko nabwiye ntagira ngo mureke kwasamanga n'ivyi mureke kuhenda Imana. Tout à l'heure je vous demandais de recevoir Jésus. N'abamwakire baza kumwakirigira kandi ko nkora. Je vais être sûr que atantu mwazoja mu muriro mu bantu tubonanye uyu munsi. Hama prenez votre temps, consacrez-vous à Dieu et surtout priez pour votre mari, vos maris. Si tu n'es pas encore marié, ton futur époux et à toute ta famille. Yesu agiye kuza vuba. Ntazasanga hano mwazoja mu muriro. S'il vous plaît, c'est très urgent parce qu'il est en train de revenir. Ndashaka ndakubwire mu mama uri ngaha mukobwa uri ngaha. Nimba uri umukobwa ugira ukizwe mukanya ndaguha akazo. Ngara ngo ndagusaba ikintu kimwe. Ntuturongwe n'umugabo adakijije. Kwera woruha. Je urumva nasenze 5 ans kugira kizwe, ntasenga 5 ans kugira fungurwe. 10 ans. Sindavyifurije umuntu n'umwe. Ukazopima. Ndaza abakobwa ko muri abandi. Ubu abakobwa n'abandikazi. Nibo badaraga abahungu. We ntiwarubitswe basigaye badaraga. Niba ufise umuhungu baraba neza. Ubu nibo bagenda kwironderera hari kera hamwe twagara. Ubu amusanga harati ndagukunda kandi ndagupfiriye. C'est quoi? Nagoma ndabatakambire bakobwa muri ko muranyumviriza aha hantu. Mwibwire na bagenzi banyu. Umugabo wirondereye se umugabo. Ntazopfa yibagiye ko ari wamurondeye. Kandi azobikubwira. Ati bugero hajya wandondera hariho nuwundi nakunda. Mbwana cemba wobuje no ko wamfashe ku nguvu. Erega bafata ku nguvu abo bagabo rero ndaguha makuru. Nutugugo. Umve. Karamukaranga ajana n'abaje. Akazabona basohoye vetime puze na ntuze vyose. Niko bisikiye bimwe ntavyo waruzi uri muri autofasha. Yewe ubu nibo barondera. Mugerageze mu bizinukwe. Umugore mwiza baramushaka. Umugore mwiza ntiyijana, ntiyiyanda kwibaraba ku mangazini. Umukobwa mwiza ari haha. Aba bahungu rero nuko ntabona kubabwira nabone. Ivyo bikorwa bibizanira hungu umuriro. Nibisimba. Kizokuvanga. Tuzana abafyeri menshi nyene twaje nyene hamwe n'amantuze nyene. Turi gusa. Umuhunga bwenge bugataka. Les garçons c'est par la vie, sont attirés par la vie et non pas par le cœur. Twe nitwe dukunda indani. Mugabo wewe ivyo abona inyuma ntazi ko ibi bihimba vy'inyuma vyacu burya haca igihe gitoyi bigatakaza garante. Jewe nagize mariage mfise uturo dukeyi none mu ndabiri ngene ngana. Bon ndi mwiza kubera mon Jésus. Je namenye Yesu mfise iminkanyari ndi umwana muto. Mfise 28 mugabo nsana umutamakazi. Kubera nabona nta valeur mfise. None umugabo atambwira ngo je t'aime. Ariko mfise umukunzi wanje ngira ngo ndaryamye gutyo Imana ikambwira nkumva kajukiyo ngo nyene no ndagukunda ga mukobwa wanje ndagukunda yo nta numva business naguha Yesu ndayiha umugabo wanje. Nukuvuga ngo sans Jésus ndabasubiriyemwo muntu uri ngaha utarakira mwami wanje Kristo Yesu. Uragowe mugabo ngire ndagutabare mukanya. Naho nimba waramwakiriye umwumireko
ube icyo bita consacré. Umva atari we bagombe bakwange birabasha. Ni waba uri umumama ukaba umugabo atarakizwa ntacyo wanze cyo oya ntacyo ufise ndakurahi ambara amagunira. Urazi kuryamana n'umugabo birivuga ngo babiri bazaba baryamanye umwe agenda uwundi asigare. Urazi kuryamana n'ikiziga kiri mu isandugu kuko abantu batari sauvé bose ils sont morts spirituellement, n'est-ce pas docteur pasteur? Les morts spirituels n'abantu badakijijwe. Ni kuvuga ngo uraryamye mu gitanda ubumbatiranye n'isandugu ikiziga kiri muri morgue. Mutu twana twanje tw'udukobwa rero twabwira kudaraga ubuhungu bw'ubutipe ngo bw'amafresheri ngo buvuye ngo mu mahanga ngo butazi n'Imana ubu diaspora yo urakoze kibondo bababonye amera mababa ngo buri indege badegezwa ntuzi yuroye. Urazi gufatanya ubuzima bwawe n'umuntu un impudique, un homme qui ne connaît pas le nord et le sud, un homme qui va t'amener en affaire. Ko naho uri sauvé naho bukijwe gute la tête te domine. Naho bukijwe gute emera ufuma mu myaka nofuma mari imyaka 500 ku isi ntararongogwa hako nzoja mu muriro kwera umugabo. Et il y aura un temps où les femmes sauvées seront cherchées comme de l'or. Umugabo avuga ati cyo mu mukobwa akijijwe, n'est-ce pas? Bizogera rero ni wikonserve gukwegana n'ibiguruka by'ibirofa. Igihugu kidakijwe kirakuvanga, igihugu kidakijwe kiragusambanirako, kiragusuzuho ntikizuri, ntikizeke tuzunirene. Uratwara induka vyimba amazuru ashavuga ati nkene gisana nje ndakubaza. Je narongo umuntu asuko vraiment. Yo ntamenye ko ari we yatumye umeruko. Ibizuru bivyimbye parce que ufise inda yiwe yaguteye. Aho gira pitié akumva uri antipathique. Mugabo yubaha Imana ko yabamusengeye agufata nk'irigi. Agenda aragufata ukuboko aho yafata akaboka kujana ati ndekera umwami kanje. Muze musome muri indirimbo za Salomo kujya niko abagabo bacha kuza kudufata. Mugabo wabisengeye. Iyo nibagiye gusengera umwanje ngo nkunde kundazi ko nta rukundo bafise nzanumva tanguye kumbwira utujamo tutangyohera ngenda gusenga ankunde nta mpage nkuko yo bari wewe afate nkuko ushaka ko nkuko nyene yo bari uri kurankunda mufate mpiri ndamurega kuri chef wiwe la tête du mari c'est Jésus. Quand j'ai besoin que toutes les femmes deviennent folles comme moi. Nta n'undi muntu asubira kubona. Nibikenewe kumucunga reka kureba telefone yiwe mucunga ngo ntakuvangi. Bibwire Yesu que je sois l'unique dans son cœur, que son cœur soit rempli de toi et de lui. Et de moi. Donc, ankunde abanza gukunde wewe hama nane ntenuzura umutima wiwe amaso yiwe abone jewe gusa mba mubi noze fisi ngonera ntazifise que je sois l'unique. Reka dusome Nombre 36 mwatoye verset 1 jusqu'à 13. Haravuga ngo les chefs de la famille de Galad, fils de Malik, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse. Abakobwa, uko aravuga abakobwa, Bakobwa, origine zabo, chef des familles des enfants d'Israël. Ils dirent: L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu, Moïse, reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélophérat, notre frère, à ses filles. Si elles sont mariées à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché. Ntiberita.
de l'héritage de nos pères et ajoutés à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Mwumvise? Ivyari kuba ivyabo vyaja kuba kuri famille, belle famille. Mwavyumvise? Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé par les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle ils appartiendront. Et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel et il dit, le tribu des fils de Joseph a raison. Et voici ce que l'Éternel a ordonné au sujet des filles. On va pas kubisaba. De Séophéade. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne sera d'une tribu à l'un ou l'autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se marieront à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tsélophehad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Misha, Titia, Holga, Milka et Nao, filles de Tsélophehad, se marirent aux fils de leurs oncles. Elles se marirent dans les familles. Les fils de Manassé, fils de tribu, et leur héritage resta dans les tribus de la famille de leur père. Tel, amen. On va après. Tels que les commandements et les lois que l'Éternel donna à Moïse aux enfants d'Israël dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Amen. Elles ont changé le cours de l'histoire. Amen. Les femmes, banditswe muri Bibiliya parce qu'elles ont impacté. Imiryango yose hariho akarenganyo gakomeye nk'uko yabivuze. Barahagurutse Moïse abakonfondi acaje imbere y'Imana kubaza Imana. Mana b'abakobwa barambajije bati none ni gute twebwe kwera papa wacu atavye abahungu duca tugenda itongo rya datarizimangana gushikaho umuryango wacu baho tranché kubera ko tutabaye abahungu. Ni kubera iki biba ibi? Acagana kurondera Imana Moïse. Imana ikimugira ati ivyo bavuze nivyo kirazira. Nibagume gusa mu muryango wa Isirayeli, bagume muri iyo miryango mugabo baze batorane ivyabo. C'est-à-dire bazotorana kuko ugiye kugira mariage nta famille nta vyiwawe bufise, n'est-ce pas? Mugabo uzobufise ivyiwawe kuko urafise famille wawe nitongo ryaso. Niko Imana yabikoze bahindura amateka. Aujourd'hui nous avons les filles. Vous avez muvuga ngo les droits de la femme, ce ne sont pas les droits de la femme muri kumurasaba muri Nations Unies bizohindura amateka y'igihugu. Non. Naha. Je veux que toutes les filles et toutes les femmes commencent à prier pour votre nation. Parce que Moïse a été obligé de chercher la face de Dieu à cause des filles. Nabwiye ko twe turi abantu bafise sympathie imbere y'Imana kubera yuko Dieu aime le faible, irakunda abantu bari faible. Igituma twazanye icaha mu isi, Imana igashideta ko ari twebwe nyene. Imana izoshaka kugira ngo duhindure amateka y'isi. Jésus n'est pas venu de la ventre de Joseph. Non. Imana yinjiye indani muri Maria, ishira y'urubuto rwa mpwemu yera, havamo umugabo yitwa Yesu. Yosefu ntigeze namukora ko aranamuje ati uhirahira namwegere gushika yibaruke. Acavyara Imana. Nico gituma iyo twe tuvuze. Imana ntibifata minenego. Imana irifyaka une femme se lève. Parce que yadohe matrice y'ukuvyara yuko izovyagwa n'abakobwa n'abagore. Abapapa ntimushavure. Twe turavyara. Aha turiko turakonseva. Ndiko ndabatera inda ubunya abari ngaha bose.
muvyara igihugu c'u Burundi, muvyara amasezerano, le paradis que le Seigneur nous a promis. Abana bacu biga baragenda kuyerera mu mahanga. J'étais en Ouganda, basha nararize. Je nsigaye ndira cyane ngo sipomanas, je sais pas, ça me fait mal et j'ai envie de crier trop fort kugira ngo abarundi bose bumve ko twe tuzovyara igihugu cacu. Qu'est-ce qui se passe? Mu Buganda turagiye muri conférence y'abadamu, pas y'abadamu y'aminginze b'abagore au niveau de l'East African. Turagenda muri conférence hari nko ngaha, turi abagore benshi, hanyuma muri twebwe ivyo kujya batugana ntitwabikunda, bamwe barasohoka kurondera utuntu bogura hanze. Umwe asohotse azabona akana gafise indobo irimo ikaranga, umuganda akazi cyambwira ati kajya kana na Karundi genda ukavugisha. Ambwira ati kubera Karundi ati kajya kana abana bose badanaza ikaranga mu ndobo n'abarundi. Numwana afise 12 ans. Acaragenda aramwegera amaze waje ngaha gute kuri Dunyure. Dunyure mbona sharisho. Kwikamyo b'amaseko. Amaze ati none aha mubaho gute jewe ngaha tuba mu modoka yapfuye tugaca dushinga amashiga tukaranga ikaranga tujyama ku bikarato kandi turi benshi twagiye muri Tanzania no muri Kenya no mu Buganda. Iyo mama yararize acarazira bitubwira ndavuga ntaco twanze twifreshuye natwe ngo turi abantu twaje ngo mu ma conference abana bacu badanaza ikaranga. C'est une femme qui doit crier parce que c'est nous les femmes qui souffrons. Pendant la guerre mwanabibonye abagore biremeka amatera ku mutwe n'utwana mu ntoki, les hommes étaient à la guerre et c'est la femme qui souffre toujours. La femme c'est elle qui souffre. En 2015, on a tué beaucoup de jeunes, c'est la femme qui a souffert, n'est-ce pas? Ni kuvuga ngo mama nitwe twamfanta abana bacu, nitwe tubavyara, nitwe tuweza gusengera ikigo kugira ngo gishike kuco caremewe. Sinon des générations et des générations vont partir. Même mwari ko amasengesho y'igihugu amasezerano y'igihugu ngo twaranose kuva muri 50. Mwari mubizi sinzi ko professeur abizi 1951 abatanguye kuvyereka bavyeretswe mu 1951 ubu tugeze mu 2026. Mumvize amajenerasiyo amaze kugenda yamaze gupfa. Murindire tumara imyaka 400 mu bugaragwa. Haguruka dusengera igihugu. Qu'est-ce que je veux dire par là, madame? Si aujourd'hui Jésus revient, parce qu'il revient bientôt, uzoja sinkene kuduza urutoki kuko ndazi ko benshi batazi bazoja. Muzojana canke ntimuzojana? Wamurimbye ngo uzobayo je nzobayo. C'est dommage nta nagapiano mwamvugirije. Jésus revient pour prendre son épouse. La fois passée nabwiye Imana turiko turaduga ruguru turiko turasengana n'uwo mudamu ndiko ndabona ibarabara ingene riko rigire twice nabwiye Imana ariko umugeni wawe ukunda urashaka kwemera ko tuba ahantu nkaha turiko turapfa rubi umugeni umusheri wawe vyakwera aha ntiwoza ukadukura muri aka kaga nkaza numva irindi iminsi yose sheri nkumpa priority ntimurakwira. Prêchez l'évangile, s'il vous plaît. Parlez de Jésus à toute la création. Abagore ndashaka muhaguruke. Ndashaka muhaguruke muri business, ndashaka muhaguruke muri byinshi mugabo premièrement le royaume de Dieu. Bivuga ngo cherchez premièrement kuvuga ubutumwa saba pasteur, kuvuga ubutumwa saba évangéliste, c'est tout le monde. N'importe quand, n'importe où. Yumvira abantu bose bahagurutse kuvugira Yesu muri bus. Yumvira abantu bose bahagurutse kuvugira Yesu ku biro. Ugakorana n'abantu ugakorana n'abantu bari kwaja mu muriro tous les jours matin midi soir akabwira ndagukunda. Sa ukaryamana n'umugabo mu gitanda ndagukunda I love you so much. Akaja mu muriro. Kandi ku mpanda bagacavuga yuko ngo bose bagiye mwije kwanga bari barabatijwe. Kwa abarundi bose barabatijwe. Bafite ikarata ya baptême. Alors, je veux qu'on se lève. Haguruka. Shaka ko unkorera iki kintu ugara amaso. Ugara amaso
wiyumvire ko imbere yawe hari le trône de grâce de Dieu. Dieu en personne est ici, il est en train de te regarder. Ariko arakubaza, uyu munsi noza umwana wanje yoza gutora ishengero, wewe woza urimwo, are you ready now? 2. Hariho umunsi où tu t'es fait inscrire dans le livre de vie. Hama ce jour-là, ukaronka ubwenegihugu bw'ijuru, ukaba mon enfant adoptif biciye kukwakira umwana wanje yitwa Jésus Christ. Il y a un jour que tu l'as fait. Si tu l'as fait, tu vas le refaire. Répète après moi, uti mwami Yesu. Ngomba usemerere n'inguvu zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro. Ndagushimiye ko waje kuncungura. Watanze ubuzima bwawe, wambara umubiri, uragorerwa ku isi kugira ngo jewe n'abarundi benshi n'abanyamahanga benshi n'isi yose ducika abana b'Imana. Ndaguhaye vyose, umushaha wanje, umubiri wanje, na mpwemu wanje, unganze kuva uyu munsi. Ndakwiyeguriye wese, umunsi uzoza nze sange nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye, nsubiye gusaba ngo mpe kukwiyegurira, undinde kuja hirya no hino, umpe kuba determine kuzogerayo jewe n'umuryango wanje wose. Ndabisenze ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami wanje n'umucunguzi wanje. Amashi menshi, amashi. Haleluya, amen.